amezi abiri Diamond Platnumz hamwe na Tanasha asa n'ayarangiye, ndetse urukundo rwabo bari banafitaniye n'ikibondo Nasibu Niyo ruheze, aho Tanasha kuri ubu yibereye mu gihugu cya Kenya. Diamond Platnumz nawe asanzwe ari muri Tanzania. Abantu benshi baribaza ni ibyahe bintu byo byaratumye abantu bose bano bombi bahebana. N'umusore n'ibyo tugiye kugarukana cyane iryabanga ryari ryarahishijwe hagati ya Diamond Platnumz ndetse na Tanasha, aho kugeza kuri ubu umwe mu begereye cyane Diamond Platnumz nawe Juma Lokole yavuze amajambo asa n'ayerekana neza na neza ibyatumye abana bose bapfa, aho yavuze ko Tanasha mu gitanda atakigenda, ari nabyo byatumye Diamond Platnumz amuvaho noneho aragenda. Uslay kwini mwingi kujifanya yeye labo sheteme kitandani. Pambana wewe, sio potela unyago. Nje wewe ndio utakuwa Tanasha, ndani kuwa Mwajuma ndala ndefu. Chukua mtu ngata mito. Chukua mwanaume msinge, mwanaume mfanye masaji, mwanaume mbebeleze, mkaribishe. Wale wanawake kitanga mkusaneni Mungu, wanamtia mwanaume mgongoni, wanampeleka bafuni, wanamuogesha. Hata akifanya uuni wake mwanaume akitoka mwenye atajishtukia. Magabrita yote yanayofanywa na mwanamke ya mwisho siku na mchiti atarudi nyuma. Lakini wewe ukikaa ndani, wewe upo ndani tuna TV utafikiri kizombi kile, wewe kimetoka Kongo, umekaa tu umetulia hivi. Labu kwenye ndoa. Changamsha kiuno, labu nje. Ndani bubuji. Uslay ni nje. Mwanamke palamia makabati, mwanamke cheza na feni, mwanamke mpagawishe tu, mwanamke wewe chukua hata nywele zikikatika kwenye feni huko, mradi mume wako yes. Ibi ni ibintu vyerekana neza na neza aho no Juma Lokole asanzwe n'umunyesha makuru kuri WhatsApp FM yerekana yuko Tanasha yari lazy, yari ikinebwe mu gitanda, nabyo byatumye Diamond Platnumz amuvaho. Ariko utaripa na Tanasha nawe yaranditse asa n'umusubiza kuri uyu w'Imana igenekerezo ya kabiri, aho yavuze yuko uyu Juma Lokole atacamaze ari kinebwe, nawe yuko ibintu by'abagore atabizi, aho yavuze ati wowe uri kinebwe kuki ugerageza kwemeza ivyo, wowe womara amasegonde angahe lindira reka nkwihoze wewe, kuko ntabwo uzi icitwa umugore, kandi ndakeka nta nawo uzigera umenya, ariko uzi ivyo uvuga. Ingunguru igaragara niyo iterogwamo ugwishi. N'amajambo y'icyongereza nkuko muyabona ngaha. Yarongeyeho ashimangira ati birabaje kubona hari abantu bavuga ibibi gusa ku muntu mu gihe atana kimwe bazi kuri we. Ibuka koko urusaku kenshi ruherekanwa atari amakuru y'ukuri, usanga apfuye kandi niyo akundwa cyane. Aho yakoresheje jambo gossip. Ibi ni bimwe mu bintu bishimangira yuko koko nubwo urukundo rwabo rwarangiye, buke amajambo atangwe kuza aribonekeza na cyane muri runo rugo rwa Diamond Platnumz ndetse na Tanasha mu gihe dusanzwe tuzi yuko byakunze kuvuga yuko Diamond Platnumz ndetse na Tanasha yoba yaramuvuye kubera kumuca inyuma. Ibi ni ibintu vyongeye kuba vyemeza yuko koko Diamond Platnumz yoba yaraciye inyuma Tanasha kuko Juma Lokole ndetse na Diamond Platnumz n'abantu ba hafi, kuvuga yuko yishinga ibintu vya kizombi atagomba kwegera umugore. Ibi ni ibintu kandi bisa n'ibyerekana ko Diamond Platnumz igihe yari mu gihugu ca Amerika mu biteramo, biravugwa yuko yoba yarajanye n'umukobwa wo mu ndirimbo yitwa Jeje ariwe Malakia Saratis, ndetse yuko ari navyo vyatumye uyu Tanasha amuvaho akagenda. Ariko uruni urukurukuru tugerageje ko turaba neza mu ijambo Diamond Platnumz yavuze ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane, nayo na majambo ashimangira yuko Diamond Platnumz atigeze koko
aca inyuma Tanasha aho yavuze ati narinzi 100% ko tuzobana na Tanasha ariko Imana ifise uyundi mugambi hari ivyo tutumvikanye ko vyatumye tuvana urukundo rwanje nawe nari nararufashe seriye kuva duhura mpeba kubera kuva duhura mpeba ivy'ubwana nitwararika ivy'urukundo ntabwo twapfuye gucana inyuma oya twaricaye hamwe turaganira kuko umuntu wese aba afise ivyo ashaka kugeraho ariko Imana niyabishaka tuzosubirana ese koko Imana niyabishaka Tanasha Donna bazosubirana ni amakuru yagiye avugwa yuko Tanasha Donna ndetse nuno muvyeyi wa Diamond Platnumz Sanura Kasumi batigeze banahuza ariko ari navyo biba vyaratumye koko ariwe atangura kumu unfollowing no kuvuga kutamukurikira ndetse si we wenyene na Esma Platnumz nawe asanzwe ari umushiki wa Diamond Platnumz yuko koko runo rugo atigeze anagwishimira ari navyo vyatumye Tanasha Donna aba atabakurikira kuri Instagram ni ibintu vyavuzwe cyane ndetse Tanasha Donna yari umuntu yakunze Diamond Platnumz urukundo ruhebuje kuko muzi yuko yarasanzwe ari n'umukristo ariko yarahevye ariyegura aja muri mu mizirima aho yitaziye ndetse acagura izina rya Aisha ariko dusubiye inyuma gatoyi tukaraba mbese urukundo rwa Diamond Platnumz rwagiye gusezererwa gute ndakwibutsa yuko itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu ariho vyamenyekanye neza na neza yuko Tanasha Donna na Diamond Platnumz batakiri kumwe ku butumwa yashikirije kuwo munsi mu masaha y'umugoroba yarerekana neza na neza yuko Tanasha Donna asa n'uwarambiwe na cyane buno buzima babana bari kumwe na Diamond Platnumz kubera ko uyu musore vyavugwa koko kunze kuba amuca inyuma yavuze ati kugira umutima mwiza n'ivy'agaciro n'ubukristo nta mafaranga ushobora kubigura merci Mana nezegwa no kuyerekana kwawe buri gihe iyo ufunze umuryango umwe wugurura uwundi abantu nk'aba nta roho bagira nta n'ubuntu bagira niho kuvyinana n'amashitani bababarire uje kure yabo rimwe bisaba ingero kugira ngo bibere umuntu isomo kubera ko guhuza n'umuntu wikunda ni nk'uko gukorana n'amashitani n'amajambo Tanasha Donna yavuze ndetse uzi yuko yasize imodoka yarahawe na Diamond Platnumz muri Tanzania yijanira n'umwana wiwe gusa ariwe Nasibu Junior abazwa ari mu gihugu ca Kenya ivyo ino modoka Tanasha Donna avuze ati jewe ntibikenewe yuko duhebanye n'umuntu nirirwa ndatwarana ibintu ariko ese koko bapfanye gucana inyuma nico kibazo no muri kiguma kigaruka nubwo bumvise Diamond Platnumz yavuze ano majambo reka tugaruke neza na neza ku majambo Tanasha Donna yari yaranditse ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu inyuma y'imisi gusa 4 avuye mu gihugu ca Tanzania yerekeza mu gihugu ca Kenya yerekeza mu gihugu ca Kenya aho yavuze ati kuvuga umubano bari babanye na Diamond Platnumz kuva bagitangura gukundana gushika noneho no ku gihe ca nyuma aho urukundo rwabo rwasozejwe aho yagarutse na cyane igihe batangura kubonana aho yavuze ati umutima wanje igihe wambwiye yuko umutima wawe wuzuyemwo urukundo umfitiye urukundo rwanyagwa Donna navyutse numva inguvu nk'izintare kubera umunezero numva ndetse yasajijwe n'urukundo mu gihe amubwiye ivy'urukundo iko bakeneye ko bakundana umutima wanje wameze nk'uhagarariwe n'imbeba z'umuriro n'urukundo rwawe niyumvira atabihano nshizemwo nemera amajambo umbwiye Tanasha Donna yongeye yemeza yuko kuba barakundanye na Diamond igihe kininiya ategeza navyishimira aho yavuze ati siniyumva impamvu navuze ego nyibwira wewe sinari nzi ngo mvuze ego kuko amamara kwawe kubw'ubutunzi bwawe
kubw'urukundo rw'ibinyoma nari mfise. Nari narabaye ikijuju gikomeye, amagufa yanje, umubiri wanje, buri rugingo rwanje birababara. Ndavuga ati iyo nkamenya ntibigikora. Ndavuga ati ubu meze nk'ipine ry'imodoka ritagira umwuka. Tanasha Donna yanavuze kuri ino ndirimbo Gere barimbanye na Diamond Platnumz, aho avuga ati yuko ino ndirimbo yagerageje kuyiririmba kugira ngo ahe isomo abandi bakobwa bose yuko batanakundana, ahubwo bareke kubagirira ishari kubw'urukundo Tanasha Donna ndetse na Diamond Platnumz rero ifitiye, noneho babashe kubavako. Gere bisigura ishari, barekereye kugira ishari, ariko ibi byabaye ivy'ubusa, kuko nkuko mwaje kuvyumva Tanasha Donna yivugiye wenyene yuko Diamond Platnumz yazaramuca inyuma, aho yavuze ati nagerageje kwihanganira ubusambanyi bwawe, kunca inyuma usambana n'abandi bagore, uri nk'urubeya rw'umuriro kuri buri jipo. Aya n'amajambo akomeye gose. Ibi bigaruka ndetse umuntu ashobora kuvyibazaho ati ese koko ko Diamond Platnumz avuga yuko Imana ibishatse bazosubirana, ese koko bazosubirana? Ico ni kibazo wowe nanje tubasha kwibaza. Kumbure Imana ifise ibindi mipango yayo. Reka twizere yuko Tanasha Donna na Diamond Platnumz bazosubirana. Don't you ever leave me solo or disappoint me with this basic holes. You make my mind go loco loco. And you better tell them that you're mine. You better be my ride or die. Ino ndirimbo ndetse Diamond Platnumz aravuga ati Kasema moyi mwana mepata ntuli simba. Tell them that you're mine. You better be my ride or die. Kabla ya kukajogo. Asubuhi ni amshe na kimoko. Mama kasema moyi mwana mepata ntuli simba. Ebu Simba metulia, reka ndagusabe ugire subscribe kuri channel YouTube yacu, unagire share na like na